turabaramukije abarundi mwese aho muri mu mpera zine z'isi, Australia, Amerika, Europe, Asia, East Africa, Afrika nzima yose no abantu bose mwumva ikirundi musubiye guhura na Madame Jo. Nusi Madame Jo abazaniye inkuru zishasha. Ndabafinze hano nagiye. Uno munsi nagiye kuri wa muntu muzi twama turi kumwe ariwe Kibo. Namusanze muhira yiwe yanzimanya agacayi, yanzimana ibintu vyinshi, ariko icanzanye gwa urusaku, hari urusaku riko ravuga muri Edmonton. Kibo neza na neza ibintu biriko biravuga Edmonton ngo yahindutse ngo namba ari Caritas ngo umugira neza umuntu afasha abantu bose, ni inkuru iriko irasirikira. Kibo nashakuramutse abantu muri Imuhira Media, abafana ba Imuhira Media. Ndabaramukije abakunzi Imuhira Media, ndaze komerewe neza. Wana murabona yuko nasokoje simeze bien madame Josie naramvumbuye. Ça bon. Nibyo. None Kibo nukuri nzanye n'urusaku Kibo. Nzanye n'urusaku bambwiye yuko neza na neza uno munsi ngo watanga ibintu by'ama Evre de Charité. Est-ce ivyo bintu nivyo ngo usigaye wahindutse Caritas umwe tuzi wa mu mama Caritas uramwibuka umwe hora afasha abantu bose? Oya sinacitse Caritas ahubwo ni no gufashanya nkuko abartiste benshi mu Burundi bakunda kubafasha cyane cyane magaze kuri diaspora. Numwe mu artiste bari mu Burundi bakeneye ubufasha. Afise projet kandi ifashe, afise projet no artiste wanyu mukunda. Akaba ariwe Simbizi wa Semavumba nkuko mwabibonye muri bya GoFound. Donc afise projet yiwe sinzi ko ndorinda kwivuga yose, gusa ni projet nziza cyane gose ku bakunzi bose ba Simbizi wa Semavumba. Nibaza yuko mwamusupportinga kugira ashobore gushika ku ntumbero yiwe. Turakuramukije Simbizi, je ndumufana wiwe. Nta vyazi. Madame John umufana wawe aragukurikirana kuva kera imbere yuko nugurura i television Imuhira Media. Simbizi naramukurikirana cyane gose gushika no musi ndacamukurikirana. Nuko Imana iguhezagire. None imbere ko uza kudusigurira iyo project Simbizi Semavumba. Bega none niwe wenyene uzofasha bigaruke ngano zo kugira gufasha abandi? No, oya nkuko jewe nsanzwe ndi muri partenaire inziranye n'abartiste benshi mu Burundi. Ujya urabiza ari umuntu ashaka kugira ngo afise umugambi. Nyuma nkuko nyene mu bizi diaspora mwarabaye desu n'abartiste benshi mu Burundi. Ugasanga afise projet ariko mu nyuma cyose arabihinduye. Mu masegonda abiri yaragize muramurungikiye amahera byose bireka kamera cyayajya. Urumva ndibaza ko atari ubwa mbere. Abantu abadiaspora baravyidogera cyane, hari abantu benshi bashigikiye barabadesi mu ma projet, donc barabasumeta ama projet babarungikira amafaranga ibintu byose bikaba ibindi bishasha bakayajya cankwe ya projet bakayirindira ntibayironke. Ego none iyo projet tubwira iyo projet yari yo kugira abantu bashoboye kuyishigikira. Simbizi wa Semavumba afise projet nziza. Murabizi ego il est vrai ahani nahagaze kuri diaspora kuko benshi urabizi yuko ari diaspora baraba amasheni YouTube kubera muri bino bihugu usanga ama wifi ahantu hose partout musanga muri connecté kuri YouTube. Rero Simbizi wa Semavumba yara afise projet yo gushaka kugira kujya kwa Visit Burundi ariko iri virtuel. Nako bigeze kugira ikiganiro uvuga yuko ukeneye yuko abartiste mu Burundi batwereka hari indani y'igihugu, apana kuma batwereka ibujumbura gusa ariko bagende za Muramvya, bagende hari yaza Cibitoke, bagende hari yaza Gitega, Makamba hose bavoyaje baguma batwereka ibintu byaho. Nkuko rero Simbizi yarabereka ibintu byo gucandagwa byita gute Muyambiri. Bya biganira karagenda ku by'abamikazi bo mu Burundi yamwe Voilà, nkabije n'ibintu abantu bakeneye kubona, abantu batazi, abantu benshi barumiye basanze bumvise inkuru nka zijya cyo mu Burundi yuko ibyo bintu byigeze kuba. Donc rero arashaka kubisunika kubishikana kure kugira abarundi
bari hanze canke bari ni Burundi bamenye igihugu cacu kuntu kimeze, bamenye igihugu cacu histoire yayo ya kera, bamenye igihugu cacu kahise ku Burundi kose apana ngo ivya no tukamenya umwami yabaye huku agashika ku kibanza c'umwami akaraba byose ibintu nk'ivyo. Donc niyo projet afise ariko nkuko mubizi projet nk'iyo irakeneye uburyo ndabizi c'est pas facile irakeneye kuguma uva mu ntara imwe ugenda mu yindi, uva mu ntara imwe ugenda mu yindi, ushaka kuva Igitega ugenda Ingozi. Mu ncamake azogendera ibigabiro voilà vyose ibigabiro adusigurira ibigabiro icarico byose, azogendera aho uburyo abarundi bose basenga. Ndamuzi Semavumba mpora ndamukurikirana, umuntu akunda ikirundi arakunda imico kama voilà basha ico kintu nakimubonye ko azodusigurira vyinshi mu kirundi tutazi. Agende urumva histoire y'u Burundi, ukuntu imibereho y'abarundi ukuntu bari babayeho, nivyo razoza kudusigurira, azuka uburundi bwose adusigurira ku buryo n'umwana ngira azovuga azoja avuga ati ubu ndatahura notre histoire. Ubu rero simbizi Semavumbagira kuri iyo projet rero ni nk'akarorero natanga akarorero. Uribuka ari ikiganiro Semavumba yari karavuga ariko arasigura icerekeye ijambo igishego. Abantu benshi bari barije yuko burya igishego ari kuvuga ikintu c'igiterasoni, ariko musanzwe igishego tugiye muri kahise k'igihugu, igishego abantu bari begereye umwami basengera umwami. Ça veut dire byari ibishego by'umwami, nibyo byarashegura, donc byarasengera umwami, nibo bita igishego. Ariko ugiye kuraba monde moderne kubivangatira ibintu usanga imico igenda iratakara. Bafite abazungu barafashe igishego bagomba kutwaka intuze uburyo abarundi basega. Musanzwe igishego twakigereranya nk'abakorezi muri Eglise Catholique. Rero ibishego nivyo vyakorera kiranga, zari ngendanye za kiranga. Rero ivyo byose rero simbizi Semavumba azobidusigurira neza bitubwiye. Ivyo byose azobibasigurira kuko aratohoza cyane, arakunda igihugu, arakunda kumenya kahise k'igihugu, ururimi rwa kera musanzwe mucamake igihugu Kirundi caramaze kumera nk'igisanzaye. Hari Kirundi ca vrai rero gihari nicakeneye kwereka y'abantu bari hanze abo bita aba diaspora n'abari mu gihugu bose, kandi nabo mu gihugu tubwiye abana bakuriye mu gisagara barashobora kuba nk'ivyo bintu atantavyo bazi. Meme naho bakuriye bwumva kubera aguma haza iterambere rituma tutamenya kahise k'i Burundi. Ubu rero simbizi Semavumba ati ngira ndakavyure, ngira ndakabereke. Projet nziza abarundi mwese aho muri shigikira simbizi Semavumba. Turakeneye yuko imico y'abarundi iri kiratituka, izana valeur akaranga kayo, tukamenya ko tukagendere niyo identité yacu, niho bazotubona ko abarundi turi unique ku isi yose. Simbizi nukuri nje nzogushigikira, ndakwemerera ndi umwe mu bambere nzogushigikira iyo projet nayikunze cyane gose. Projet nziza cyane gose, ni projet nziza. None urumva watubwiye ati muri iyo financement izomufasha nk'ibiki cyane kugira iyo projet iranguka, hamwe kugira umuntu niyatanga amafaranga yiwe amenye yuko amafaranga yiwe atagiye kononekara, canke aba artiste bamwe batudeseva na simizi Semavumba tubagiye kutugira deception nk'abandi azokora iki? Mu bisanzwe simbizi Semavumba yaramaze kwitegura, ni juste ni question ya poussement. Ama matériel yarayiguriye, arafise déplacement yiwe, asanzwe yifitiye umuduga wiwe. Ikibazo ni kwa kuntu gitoro taraduze hotel tout ça. Donc nimugire ubwoba, abamuzi simbizi Semavumba barabizi yuko ari umuntu ari serieux. Abakoranye bose na simbizi Semavumba barabizi yuko ari umuntu ari serieux. Ari ikintu cerekeye gukora mumuzi ku magafa, ariko hageze ku kintu cyo gukora n'umuntu ari serieux cyane gose. Ico cyo nakimushingira nahe simbizi. Rero ikiganiro cacu kijanye n'imico n'akaranga tutakibonye muri chaîne YouTube, amaheranje zo cyasubiza muzoje munyegera, ndayakwishuza muzoje munyegera. Wowe ntako uzobufise nzofata simbizi wenyene kuko wozo wakoze igikorwa bisa nkuko yaramaze kubitangura ko muranabibona mu biganiro agira
agenda hari abahambye umwamikazi akabereka ya ariko rero ashaka kuja en profondeur nashobora gushika hari impande ya Tanzania ari hose mu kurubibe wa Tanzania basigurira ivyo byose ababwira uko byari bimeze yoshika yo gute adafise igitoro umuduga kandi umuduga urapfa gakenera n'abamekanisi basore voilà niyo rero habaye impamvu ino GoFound dushaka kubona support y'abafans fakwa gusa kuvuga simbizo asema vumbura mukunda uramufana sivyo kuko ahamaze gura n'abantu benshi cyane gose bavuga ati simbizo asema atu bon kubatabizi je simbizo asema vumba n'umuntu turi guca ya turi guca rero ahane muri kino gihugu baramukunda cyane rero ndahamagariye abantu bari principal muri kino gihugu tumaze kubona na tugahura mu supporting simbizo asema vumba kujya nyene muvuga ko mumukunda mu mufana mu supporting muraza gusanga navuga yuko baza gusanga screen nane Lia cyo navuga ati Lia ibashikana director muri GoFound yiwe muashike muce mu gira bya bintu nyene TikTok urangike akantu ko kumu hezagira no kumufasha kugira ya projet izogende neza turanezerewe cyane none imbere ko dusezera none wewe uzobugaruke kuri Simbizi Semavumba umu artiste akora neza cyane oya nkuko mubizi neza ino share isanzwe ivuga ahanini ku bajene kubabyura mu bisanzwe bareke kuguma bahagaze bagize gute donc mu ncamake niki n'umukuru w'igihugu wacu aranabivuga umuntu wese yitwa umusore akwiye guhaguruka umuntu wese yitwa inkumi akwiye guhaguruka kugira igihugu cyacu giteze imbere kugira azane projet igihugu cyacu tugisunika ari imbere kuri iyo mvo rero uburyo bushaka kuva mu nzira nyinshi sivyo wiyumviriye kuvuga ati okay jewe reka ngenda gusaba credit muri banke urabikora sivyo utashoboye utinye urashobora kwegera abavyeyi bakagufasha ibyo byose bijya ubonye ko bidakunze ugashobora kwegera abagenzi sivyo aho mvuze abagenzi ni nkuko wowe uri umugenzi wanje sivyo ukambwira projet yanje je nyene nkagufasha bikunze sivyo canke bidakunze tukavuga ati ufise projet nziza reka turago twoshobora kuyiproposa abandi bantu tuyibumvije turabe ko bagufasha niyo mvo rero ina GoFound ça veut dire GoFound ntabwo ari seulement pour Simbizo Semavumba but ni kugira gusa tubavyure tubereke yuko hari abantu usanga baba ready gufasha ariko kubera mudashobora kuvuga ibikunda c'est le fait kutavuga ibice bituma muba bloqué faut que muvuga hama murabikivamo vaut mieux essayer que d'avoir zéro niko abazungu babimatse babivuga ego nukuri murakoze cyane namba atari ndi jambo ufise woshikiriza abafana ba Imuhira Media twagomba gusezera oya nakindi nabasaba atari kugira subscribe kuko turakeneye aba subscribe mesh cyane gose ama views muraduhereza kandi mubandanye muyaduza but turakeneye subscribe les amis mugeze muri plus de 20,000 muko muraduga ariko turakeneye ama 20,000 nyene ama views 20,000 aja kuri subscribe rero wewe uri kuraraba ino video ndagwamagare kugenda kugira murakoze cyane reka nyore y'agacayi kibo yanzimanye nuko rero mukomere abakunzi ba Imuhira Media icyayi cyo Burundi akana gacayi ki Burundi twagatekewe n'umumama akomeye ngaha nukuri turamushimiye cyane urakoze mama ku gacayi badutekeye yego ntiyashimye ko tumuvugira impande ya kamera kandi ntiyashimye ko tumwerekana ariko turamushimiye kuri aka gacayi Imana ibahezagire Madame Jo arabakunda bamo mukurikirana muyaboneshe mufyonde ku gakengeri kugira Imuhira Media igumi bibutsa yuko hari ikintu gishasha kigiye kuboneka bye